Turi ku munsi wa kabiri gerekezo ya 15 gitugutu 2019 baramukije bakunzi mwese mukurikira amakuru ya televiziyo Renaissance amakuru tugiye duhereye ku nkuru yagize umuti w'injyana za politike ziri mu Burundi ngo ntuzova mwitahuka ajyabanye politike atavuga rumwe na leta uzova nyabuna mu biganiro bidakumira niko mu mugambwe MSD babibona. Imyaka 32 iraheze umukuru w'igihugu ca Burkina Faso Thomas Sankara agandaguwe n'abandi 12 bari bamwegereye gushira imbere inyungu z'abanyagihugu kudasahura ikigega ca leta ni bimwe mu vyo yashira imbere. Murakurikira umwanditsi David Gakunzi ari mu baganiriye na Thomas Sankara. Mu mpera zano makuru twabateguriye ikigabane kw'isoko gitegurwa n'urani rw'amaradiyo Inzamba RPA na televiziyo Renaissance aho kiza gushimikira uno munsi ku ngaruka z'ukudindira kw'imanza z'amatongo mu Burundi. Reka nsubire ndabifuriza ikaze mu kanya ni Donido. Dasuwe kubaha ikaze gutahuka mu gihugu ko banyepolitiki bamwe ngo ntaco bipfana n'ingorane ziri mu Burundi ibibazo nyamukuru bihanze igihugu n'abantu birigwa baragandagurwa buri munsi n'ubukene butagira izina bwugarije abarundi. Uwo akaba ari umwihwezo wa Epitas Shimirimana avugira umugambwe MSD kubwiwe ngo kugira izo ngorane zose zitoregwe umuti s'abantu babiri babanza gutaha umuti nyabona nguzova mu biganiro bidakumira tumukurikira. Ikibabaje nyamukuru no munsi sabanye politike bahunze. Ivyo ni kimwe mu ngorane ziri mu Burundi. Ingorane nyamukuru ziri mu Burundi ni bibazo bihanze abarundi, ni bibazo bihanze igihugu. Abanyepolitike guhunguka ntaco bipfana n'ingorane abarundi barimo. Uburundi hari bibazo vy'uko abarundi bicwa ku munsi ku munsi. Ivyo nivyo bibazo vya mbere nyamukuru. Mu Burundi hari bibazo vy'uko abarundi bashonje. Abarundi bari mu bukene butagira izina. Abarundi baratwagwa ivyabo bakabitwagwa nabojejwe kubakingira. Abarundi barahohoterwa n'imbonera kure. Abarundi bararenganywa n'abitwa ko arabategetsi. Ivyo nivyo bibazo nyamukuru bihanze Uburundi. Abarundi babandanya guhunga, babandanya kwangazwa, bangajijwe n'ubutegetsi. Ibibazo nyamukuru ni ibibazo vy'abarundi bataye izabo bagahunga. Ivyo rero kugira ngo utore umuti wavyo s'abantu babiri bataha ngo bagiye kuvugana na leta, si leta ija hamwe n'abantu babiri ngo kugira ngo batore inyishu y'ivyo bibazo vyose ndakubwiye. Umuti ni biganiro bidakumira umuntu numwe, ni biganiro bihurikiyemwo bose abegwa n'ibibazo vya politike. Bategerezwa kwicara hamwe bashigikiwe n'amakungu, hariho umuhuza abumviriza, hanyuma bakagira ico bahuriyeko gishobora gutuma vya bibazo vyose ndagusiguriye bitora inyishu. Nayo ibisigaye bindi ivyo gukenyura, ivyo kurondera utunaturiya, ivyo guharanira ibibanza, ivyo kurondera akazi, ivyo kurondera guhunguka kubera ko umuntu arushe, ivyo ntibishobora kuba inyishu y'ibibazo bihanze Uburundi n'abarundi muri kino gihe. Kuri uyu wa kabiri ikigerekezo ya 15 gitugutu isi yose irahimbaza umunsi mpuzamakungu wahariwe umukenyezi w'umwirimizi. Mu Burundi kivuwe kaba ari ugufata mu mugongo no guteganiriza kazoza abakenyezi babirimizi. Byashikirijwe n'umushikiranganje wateka kazina muntu Martin Nivyabandi. L'objectif poursuivi à travers la célébration de cette journée de mettre en évidence imvo nyamukuru yo guhimbaza uyu munsi dushira mu ngiro rimwe mu mwaka. Igikorwa nyamukuru c'umukenyezi mwirimizi mu buzima bw'imibereho ya misi yose nakaryo keza ko gufasha mu guteza imbere abakenyezi birimizi bagira amategeko abagenga, tukamenya uburusho n'ingorane zihari. Uwo mugambi wo kuborohereza mu buzima bwabo bwa misi yose dufatiye ku iterambere ry'isi turavye agaciro k'imico kama ku gihugu, umukenyezi mwirimizi ubwiwe
agomba kuja mu gisata giteza imbere igihugu inyuma yo guterera nk'umunyagihugu wese hanini mu gihugu ciwe ku rwego rw'igihugu icivugo nico gufata mu mugongo abakenyezi birimizi mu bikorwa biramvye vy'iterambere ry'igihugu n'ibikorwa byo kubategekaniriza. Ico civugo nukwiyumvira ishigwa mu ngiro ibikorwa bishasha bishobora guteza imbere abanyagihugu mu buringanire bwabo. Ico civugo cahiswemwo mu gihe leta y'u Burundi yashizeho gutegekaniriza abanyagihugu mu kiza imbere y'ibindi yo kubandanya igisata nyamukuru gikora kuri zose mu bijanye n'ubuzima bw'abantu. Turavuga cyane cyane mu gushira mu ngiro umugambi wo kurungika amafaranga yo gushiraho imihana y'abakenyezi birimizi batishoboye, gushiraho umunsi wahariwe gufashanya hagati y'abene gihugu, guteza imbere ubuzima bw'umukenyezi n'umwana, inyigisho z'akarorero kuri bose, inyubako rusangi ziramba nk'amabarabara, amavuriro, amasoko n'amasoko y'amazi meza yo guteza imbere abakenyezi etc. Amakuru twateguriye arabandanya ku wa 15 gitugutu umwaka w'1987 ni umukuru w'igihugu cya Burkina Faso Thomas Sankara yagandagurwa hari kumwe n'abandi 12 bagendana inyuma y'imyaka 32 ukuri kutaraja habona kuwagirizwa ugo rupfu iragi Thomas Sankara yasize riracari mu mitima y'abamumenye kubw'umwanditsi David Gakunzi ngo Thomas Sankara yaranzwe n'ibintu byinshi byiza nko gushira imbere inyungu z'abanyagihugu kudasahura ikigega ca leta hamwe no gushaka ko abanyagihugu nako no gushaka ko abanyafrika bose borengera ivyamoko bakamenya ko arabanya Afrika. David Gakunzi agasaba rero indongozi zose zitwara Afrika muri kino gihe kumenya ko batatowe kugira batware imyaka yose ahubwo ko batowe ku nyungu z'abanyagihugu. Tumutega amatwi yakwe ku murongo wa telefone. Sankara yari umuntu ashira imbere inyungu z'abanyagihugu, yari umuntu yavuga yuko iyo urongoye abanyagihugu utegerezwa kubanza kuraba inyungu zabo mbere yo kuraba inyungu zawe. Sankara yari umuntu yarangwa n'ibyo bita integrite, n'umuntu atigeze asahura ikigega ca leta, n'umuntu yabandanye abaho ibintu bisanzwe kuko yavuga ati ni kubera iki twebwe dutwara twoba tumerewe neza abanyagihugu bamerewe nabi. Sankara rero kandi n'umuntu yavuga ati abanyafrika dutegerezwa kuza turaraba imbere tukumva ko turi abanyafrika imbere yuko twumva yuko turi amoko cyangwa turi bihugu ko duheza kuba abapanafricaniste imbere y'ibintu byose. Sankara novuga yuko yari nka Mandela kuko Mandela yavuga ati umuntu wese nta muntu yovuga ngo niwe wenyine azotwara igihugu imyaka yose, umuyobozi ateza kuba ari ngaho ku nyungu z'abanyagihugu. Sankara yari nka Amilcar Cabral yavuga ati duheza kumva yuko imico ari ikintu gikomeye mu gihe dushaka kwibohora. Sankara yari nka Frantz Fanon ko Frantz Fanon yamavuga ati nta muntu ashobora kwibohora atabanjije kwicara ngo agire ivyiyumviro bitomoye. Sankara rero novuga yuko yapfuye ari umuntu akiri mutoya cyane. Nibaza yuko ari we atwereka inzira twategeza kujamwo imbere, inzira y'ubutungane, inzira y'inyungu z'abanyagihugu, inzira yo kumva yuko turi abanyafrika imbere yuko tuba amoko. Amakuru tubananize kuri no nkuru ivunaguye. Sada Nahimana umwana w'umurundi kazi w'imyaka 18 yarayatahukanye intsinzi mihigana ririko ribera i Lagos yitiriwe Lagos Open Tennis umwaka wa 2019 muri Nigeria. Higanwa ryatanguye kugerekerezo ya ndwi kugeza kujya 20 uku kwezi. Muri iryo higanwa ry'abatarenze imyaka 25 ryatunganijwe n'ishirahamwe ry'urukino rwa tennis kw'isi. Sada Nahimana akaba abaye umunyafrikakazi wa mbere atahukanye intsinzi muri ico gisata, akaba yatsinze umunya-Braziliyakazi w'imyaka 25. Akaba hari haheze imyaka 12 atamunya Afrikakazi asubiye gutahukana iryo higanwa kuva mu mwaka wa 2007 aho ico gikombe cari catahukanywe n'umwigeme w'umunyafrika y'epfo Chanel Shippers. Everyone she beat was higher in ranking
Imbere yo gusoza rero n'amakuru twabateguriye uno mwanya wahariwe ikigabane ku isoko gitegurwa n'urunani rw'amaradiyo Inzamba RPA na televiziyo Renaissance. Iganiro cuno munsi gishimikira ku ngaruka zo kudindira kw'imanza z'amatongo mu Burundi. Ikigabane ku isoko mu gishikizwa na mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi. Imanza z'amatongo no munsi ziri mu bituma haba injyane nyinshi mu gihugu, gushika naho hamwe havamo n'ubwicanyi buvyari hori ridacika. Ukuntu amasentara atandukanye adindiza izo manza biri mu biteranya ababuranyi. None ni kuko imanza z'amatongo zidindira mu masentare. Umuti wobu uwuhe kugira ntibibandanye? Ibi nivyo bibazo nyamukuru tuza guca hirya no hino mu kigabane ku isoko. Thierry Bigirindavyi nije ndiko ndakibashikiriza kaze. Ku mutumba raro muri commune Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Urubanza rw'itongo rumaze imyaka 35 rutarahera rwarahatswe gukwega karambaraye. Hari ku munsi wa mbere genekezo rya 30 Nyakangu no mwaka. Sivyo ga Emile Nibasumba. Nurubanza rwatanguye mu mwaka w'igihumbi n'amajana 984 inyuma y'imyaka 35 neza na neza mu mpera z'ukwezi kw'icenda mu 2019 ababanyi bavuga ko haje umugwi w'abantu bitwaje imipanga gutemagura ibitoke by'abakomoka kuri Ntiziza. Uwo muryango waragiye kwinyegeza kubera gutinya ko uwo mugwi wobagirira nabi. Ivyo vyabereye ku mutumba witwa Raro muri commune Nyabiraba mu ntara ya Bujumbura. Imvo z'iyo mishamirano n'urubanza rw'amatongo rwaciwe haraheze imyaka 2 ariko rutigeze rukurikizwa. Abakomoka kuri Baragiye baremanze ko aribo baranduye umurima ngo kuko batsinze urubanza rwabahuza n'abakomoka kuri uwo yitwa Ntiziza. Ikinyamakuru Iwacu caravuganye n'urongoye sentare y'intango Nyabiraba Jean-Claude Ntigwahavuye aremeza ko ari we yasavye abajeje intwaro gufasha kugira ugo rubanza rushigwe mu ngiro, ariko akavuga ko atigeze atuma abantu kurandura imirima. Ibice 80% y'imanza ziri mu masentare zijanye n'amatongo nkuko biri mu matohoza yakozwe n'ishirahamwe mpuzamakungu gitaho ubutungane n'intwaro rusange bita RCN Justice et Démocratie hari mu mwaka wa 2014. Amatati y'amatongo arava no kuntu mu mico y'abarundi tonga ari kirumara bigatuma bayaniganira. Aho hambere ku murundi tongo ryari nk'ubuzima bwiwe bishikizwa n'umushinga ntaheze no nicaye nzi umwe mu nararibonye. Ari kuri mikro ya mugenzi wacu Parfait Mudasigana wo kuri radio Inzamba. Itongo ry'umuntu niho hari ubuzima bwiwe, niho hari uruzogi rwiwe, niho yataye uruzogi. Urumva uruzogi umwana n'umuvyeyi kibafatanya ikibahuza igituma bamera nk'ababumwe uruzogi rw'umwana. Maze rero aho umuntu yataye uruzogi avuye mu nda ya nyina uwo ruzogi rwiwe bakarubika aho hantu nk'uko yoba agiye kurwandikisha ahantu hatazimangana bati ngaha niho nataye uruzogi, bikavuga iki? Aha niho hari ubuzima bwanjye, aha niho hari uburaro n'uburamuko, aha niho nzoba, aha niho nzovyarira, aha niho nzokura ivyo ngaburira abanje na jewe n'ibitungwa vyanje n'abaje kundamutsa n'abaje, aha niho hari ubuzima bwanjye. Umuntu rero atagira itongo kuva na kera byari bimugoye rwose. Umuntu w'umugabo atagira itongo yaba ari akagabo. Umuntu w'umushinga ntahe none atagira itongo ntibamwakira, yaba ameze nka mayibobo. Itongo n'umuntu birajyanye biranywanye nka kimwe, kurya hagati y'umuvyeyi n'umwana begeranywa n'uruzogi. Zeno Nicenzi numwe mu bari mu rwego rw'abashinga ntahe mu Burundi. Kubona ugo rwego atakibanza rugifise mu kunga batasi bapfa amatongo mu ntahe yo kumugina kiri mu bituma izo manza zuzura mu masentare zikanadindira. Bivugwa n'umushingwa manza Emmanuel Nkengurutse. Imvo ya mbere mbona ningene amasentare atunganijwe ku buryo atahava ngo amenye imanza zisa n'izindi, kuko usanga ari kuri ca kindi ababuranyi bagarukanye izindi mpare. Ica kabiri ningena n'abarundi tumeze haje navye ntakoza turavyigize inyuma, turakunda guharira cyane. Kanaka yaraburanye mu nyuma gavagero ngo ndagapfa abana we bagasura akabivyura gushasha vya bindi, kandi urubanza rwaheze bakavuga ibindi. Aho rero niho bica bigoranira. Abarundi barakwiye kuja babona yuko amatati yose bafise iyo atari imanza z'ivyaha, abarundi bagafata umuco wo gutangura kuvyumvikana bonyene
baciye ku bashinga ntayo canke babicishije ku bintu twita by'abahuza mediation canke arbitrage kuko birateye isoni ko abantu bamara imyaka 30 baburana batumwanya bongera basesagura amafaranga hari naho abantu baburana usanga arakantu kangana ubusa ugasanga ari amafaranga bakoresheje bagiye kuburana asumba kure na kure agaciro kako kantu kagatongo bariko baraburana kera ntivyaca hakiri intayo kumugina sentare ntabwo yomenya ibintu by'amatongo gusumba abantu babana nabo baburanye kuko hari urubanza ni cyane ku bintu si ku mategeko yoyo aroshe gutora mugabo ingena abantu batumvikana ku vyabaye niho hagomba kumvikanwa ku baganyuma rero itegeko cyojo rishajoroha gutora Kwigenekezo rya 15 Rusamu mwaka 2014 harashizwe iteko rikuri imanza amatongo ku rutonde rw'imanza zijana muri gasambura manza. Iryo teko ryahaye ububasha amasentare y'iyungururizo guca imanza z'amatongo zisubiye kuja mu idonido ry'urubanza. Ivyo vyaje guhura n'ivyahuha mu idindira ry'imanza z'amatongo kuko amasentare aburanira urubanza asigaye ari 3 kandi kera yahora ari 2. Tumukengurukire Thierry Bigirindavi no kuri kiro kigabana cyo dusuzura ko makuru turabashikiza kuno musi wa kabiri fatekano kandi abakengurukire mwese mariko muradukurikira naho utaha